bamusakinze nkuko akunze ababye batandukanye akunze ko babivuga bavyutse baramusaka. Jose Felix Mourinho nyuma yo kubura itike yo kuja muri UEFA Champions League asezerano na equipe yitwa Benfica Lisbon hariya kuri Stadio de la Luz mu gihugu ca Portugal nyuma yo ko mu rukino rwa mbere bari banganje ubusa ku bundi. Kino rwa kabiri atsindwa president wa equipe ya Fenerbahce yari yagiye imbere y'itangazamakuru avuga ati izeye cyane umugabo witwa Jose Mourinho tugomba kuronga itike yo kuja muri Champions League vyanga bikunda. Nyuma yuko ari numwe mu bagabo baguriwe abakinyi benshi muri projet equipe ya Fenerbahce none asezerewe nyuma yo kwiyunga na equipe ya Fenerbahce yarasezera muri equipe ya Roma yidoga ko muri AS Roma atagurirwa abakinyi bashobora ko bakora mercato ya 1500 nayo nyene y'amafaranga y'amarundi ati ntitwogwanira ibikombe na equipe zikora mercato ya mamiliyoni amajana natwe dukoresha 1500 ku isoko ry'igura n'igurisha. Yitwa Jose de Maria Felix Mourinho dos Santos. Umwondere dore kakana aka kantu dos Santos yitwa Jose Mario dos Santos Felix Mourinho. Umwondere dore kwa kakana irukanwa wagiye muri Roma, irukanwa wagiye muri Fenerbahce. Muri Roma niwe wa mbere yatwaye igikombe ca Conference League. Irukanwa wagiye muri Manchester United, irukanwa wagiye kwa Chelsea the Blues, irukanwa wagiye Madrid. Ahandi hose yarabasiga igikombe. Uno munsi kwa Fenerbahce muri Turkiya ntaca tahawe mu ijanye n'abakinyi ariko arasezerera nyuma yo kubura itike yo kuja muri UEFA Champions League. Asezerewe mu matsinda yari yabanje asezerera nako mu majonjoro yabanza asezerera equipe yitwa Feyenoord de Rotterdam, equipe ya imeyeza no mugabo skwiza ya Robin van Persie yaza kina Arsenal ndetse na Manchester United. Jose Felix Mourinho tuvuge ko turavye uburyo yitwa mu migwi gitandukanye nyuma y'ama 6 yageragira muri za Chelsea, Real Madrid, za FC Porto twari igikombe ca Ligue des Champions. Est-ce que c'est la fin kuri Jose Mourinho mu migwi y'ama club ho bahageze kaja mu giseruka yabihugu ko benshi bakomeje kumuprojecta mu giseruka yabihugu wa Portugal? Yes, umugabo witwa Jose Mourinho uno munsi jewe ndamuraba ndabona yuko umusaza bishobora kuba bigeze ahantu novuga ngo arageze kuja mu zabukuru, arageze gukukuruka n'imiburi buragahabwa equipe nationale imbari ya Portugal canke yindi kuko uribuka yuko yigeze kuvugwa yuko ashobora guhabwa amabanga afiswe n'uno mugabo Roberto Martinez asanzwe amenyereza equipe ya cyanavuze imbere yaho ya kuri Santos. Fernando Santos yaravuze imbere yuko Fernando Santos yarigeze kuvuga yuko guhabwa equipe serukira igihugu de Sao Portuguese. Mourinho rero muzi ugiye kuraba ni ikibazo novuga ngo sinavuga ko ari ikibazo cy'imyaka kiriko kiratuma equipe zo zikubitwa ariko uno munsi Jose Mourinho mu mupira w'amaguru ashobora kore mumenyereza wundi asigaye ari muri club amazemo igihe kinini nya cyane kuko guhera igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda 2000 gushika igenekerezo rya 5 kwezi kw'icumi 2000 nyene yari kumwe na equipe ya Benfica do Lisbon imenyereza inkino zigera kuri 11 na rumwe bisiguye ngo bamaranye amezi 3. Umugabo witwa Mourinho na equipe ya Benfica do Lisbon bamaranye amezi agera kuri 3 2001 igenekerezo rya 2 kwezi kwa 4 acafa habwa akazi muri equipe yitwa União Doleiria papa mazina muri Portugal ayimenyereza sezo zibiri ayimenyereza inkino zigera ku 26 igenekerezo rya 2 kwezi kwa 4 2001 kugera igenekerezo rya 6 kwezi kwa 2 2002 aca yiyunga na equipe ya Porto igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa 2002 ayimenyereza sezo zitatu match 129 baje ko batandukana igenekerezo rya 30 kwezi kwa 6 2004 ni naho hantu equipe ya FC Porto yaje kwitwara Champions League iri kumwe n'umugabo witwa Jose Mourinho amaze equipe ya Monaco kuri final bamaze gutsinda equipe ya Monaco kuri final bamaze gutandukana na Porto yunze na equipe ya Chelsea the Blues igenekerezo rya 1 kwezi kw'indwi 2004 ayimenyereza sezo zine match 185 baza ko batandukana na Chelsea igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda 2007 aca yiyunga na Inter Domina muri 2008 igenekerezo rya 2 kwezi kwa 6 ayimenyereza sezo zibiri match zigera ku 108 batandukana mu 2010 haje kuhereza Champions League igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 5 aca yiyunga na Real Madrid igenekerezo rya 31 nyene ukwezi kwa 5 2010 umunsi umwe nyuma yuko ashesha amasezerano na equipe Inter Domina yiyunga na equipe Real Madrid baza ko batandukana igenekerezo rya 30 kwezi kwa 6 2013 sezo zitatu match 178 acagaruka kwa Chelsea igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi Mourinho n'umunyamahirwe Chelsea Madrid yatandukanye na Inter Domino no munsi ejasinya kwa Madrid
yatandukanye na Madrid no munsi ejo asinyira Chelsea biziguye ngo igenekerezo rya mbere ukwezi kwindwi 2013 yari yiyunze na Chelsea baza gutandukana 2015 igenekerezo rya 17 ukwezi kwa 12 ayimenyereje sezo zitatu match 136 aca yiyunga na equipe ya Manchester United ico gihe nyene igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu 2016 amara na sezo zitatu na equipe ya Manchester United kugeza igihe cy'isaha nako igihe cy'itariki 18 ukwezi kwa 12 2018 Jose Mourinho yamenyereje Manchester United inkino zigera ku 144 ayihereza igikombe cha Europa League aca atandukanye na Manchester yiyunga na Tottenham Hotspur igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 11 2019 igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kane atandukana na Tottenham babanye sezo zibiri na match zigera ku 87 aca yimukira muri equipe ya Roma mu gihugu cy'Ubutaliyano igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi 2021 kugeza igenekerezo rya 16 ukwezi kwa mbere 2024 kuvuga ngo sezo zitatu match 138 ari kumwe na Roma uno munsi ari kumwe na Fenerbahce bamaranye sezo zibiri yabamenyereje inkino 62 no ngo bamuhaye akazi ukwezi kwa gatandatu 2024 igenekerezo rya 2028 uno munsi igenekerezo rya 2029 ukwezi k'umunani 2025 mu gitondo ca kare niyo nkuru yavyutse iravuza ubuhuha Jose Mourinho yamaze gusezererwa na equipe ya Fenerbahce nkaca nangura nkiyumvira ngo mbega uno munsi Jose Mourinho yabaye kwa Chelsea abana n'abakinyi kugiye gutandukanye ukabona yuko umengo yo kwicara gikombe na kimwe kubwana bura gikomeye atazi nta gikombe atazi ukabona mugabo yogera muri equipe yo kwicara ka Eden Hazard ni naho the special byavuye yogera kwa the special urumvikana n'umuntu kame mari special mu tuntu twiwiwe wa mbere mu bintu vyiwe wumvise muri ugomba kumva ko hari ikintu kiza kuba kitaricitezwe kuvuga ngo uno munsi kwa Chelsea abantu kabumenya ayo makuru ngo harigeze kugira ahantu hagiranira sagana equipe n'umugabo bitwa Eden Hazard kwa Tottenham Hotspur no munsi nta muntu numwe acibuka iyo Delali ageze kandi Dele yahunze kubera Jose Mourinho kwa Real Madrid hageze ahantu tubwirwa yuko umugabo bitwa Xabi Alonso na Iker Casillas bari ku isoko bashobora gusohoka ukamenya ngo ni Jose Mourinho yabaye mu bintu vy'amatiku cyane mu maklube yagiye aracamo rero no munsi kwa Benfica kwa Fenerbahce yaraguriwe abakinyi mugabo kugurirwa abakinyi kwa Fenerbahce uno munsi hageze ahantu nyene mu president atangura kumenya ngo nimba naraguza abakinyi Jose Mourinho ndagutumiki mu bijanye n'umusaruro atanze kuko uramuze ugiye kuraba nibo bantu bafise umugabo bitwa Nelson Semedo nibo bafise uyu musore wo mu Colombia yavuye kwa Aston Villa gaca muri Arabia Saudite John Duran nibo bafise ba Federico Rodriguez kuva kwa Manchester United canke Fred nibo bafise Talisca nibo bafise Sofiane Amrabat nibo ukiyumvira uno munsi nimba Jose Mourinho hageze ahantu habwa abakinyi nk'abano akananirwa no kuronka qualification ya Champions League yarinze no gukina barrage ubwo ntihageze ko dutangura kubona Mourinho ivyo amaklube bavavanura navyo ahubwo akaja kuronderera ubuzima handi kuko uno munsi ugiye kuraba umugabo bitwa Jose Mourinho n'umwe mu bagabo novuga ngo bagendana imyaka myinshi kuko yaje kubavuka igenekerezo rya 2026 kwezi kwa mbere 1963 muri 63 ari muri 60 kombi bisigoye ngo no munsi rero Mourinho yageze ko aje kwinga ama equipe nationale agatandukana n'ama club mais chose ama equipe ifisa abakinyi equipe tonze Skriniar itinze umunyego Livekovic equipe tonze Livekovic mu Croatia equipe tonze Soyuncu Kagal Soyuncu Diego Carlos itunze Diego Carlos uravye hagati mu kibuga itunze Szymanski itunze Ederson Alvarez itunze Amrabat Talisca itunze Nesli uyu munya Maroc Yusuf Enesrex ataka wa Sevilla itunze Dorgerezi uno musore Dorgerezi yavugije benshi zogaruka ku mateka yo wanashima munyamari ni the special one itunze Cengiz Under mwamenye cyane muri equipe ya Marseille na Everton hari kibazo warubajije mu kango uti ubwo Mourinho mu itangazamakuru aracavugisha abantu cyangwa se biracari nka kumwe twari dusanzwe tumuzi nk'umumenyereza akomeye canka avemwe ibi bintu jewe kubganje wanashaka kuva yirukana muri equipe yitwa Manchester United agatanga urugendo mu za karere muri za Roma nanda yagiye hatandukanye nari namaze kubona ko franchement par urugendo rwa Jose Mourinho nk'umumenyereza rusa nk'uriko ruraja ko akadomo uravye uburyo yarasigaye
amenyereza franchement ni umumenyereza mwiza kandi bigaragara muri statistique ziwe z'ibikombe afise mu ma equipe agiye atandukanye kuko niba bishobora kwa Chelsea niba bishoboye kwa Porto niba bishoboye kwa Inter de Milan ukongera bishobora kwa Real Madrid Mourinho ko gutwara ibikombe nico kiranga umugwi ukomeye nabindi kandi azwi ko gutwara ibikombe kuko Mourinho arakwempoza nimba yinjiye muri equipe yawe andashitse muri equipe yawe mu mafaranga nje ku isoko ry'igura rigurisha ngure buri mukinyi wese nifuza hamaze umuhereza amafaranga so jewe ntabwo mbona ari ibintu bishishikaje cyane kumva ngo Jose Mourinho yirukanye muri equipe yitwa Fenerbahce nivyo numenyereza w'izina ahari hose media zihindukiza amakamera zikaja kumusacinga yari mugabo ugerageje kuraba style aho umupira ugeze n'urugero rw'abamenyereza dufise uno munsi ku mugabane w'Uburayi Jose Mourinho uno munsi wo kubaza ngo umukarakterize no muri 10 mu bamenyereza dufise uno munsi ku mugabane w'Uburayi bigaragara ngo nabwo muzana style na style ndetse na statistique na munsi afise kumwimvira muri equipe se ya Portugal isa nk'irikananiza de Roberto Martinez muri bujya bujya tubona nibaza kari gikorwa gikomeye cyane kuri Jose Mourinho so kumwirukana muri Fenerbahce nivyo yobi nkuru mu binyamakuru mugabo est-ce ubwo Mourinho aracafise ako gasukari twari tumuzi ko nk'umumenyereza w'ibikombe yes nuko twumviza isaha safi bisaye mwe amaze kuba igera gutyo tugaruke tubananye n'amakuru agezeho ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye twabateguriye nyuma yino nkuru irukana ryitwa Jose Felix Mourinho turaza kwa turindira mbega agiye kuba abandaniriza he bijyana na kariyeri yiwe ni mu yindi club canke ni mu mugwi serukira gihugu